na vyawe ni jambo ritabora ubu ndicaremwe gisha gukayangana ni wo mugabane wanje amakritike yo ntabura umuntu abona witeye kwafe yes ategerezwa akusuma kabutura erega kritike zitaje naguciriyemo kritike zitaje niwo buri kurama kawaida umuntu aryamye nk'ubu muhira nta kuntu ugenda kumugirisha interview kandi hanyene nyuma ari abantu benshi baryamye nca bari mu rupangu bazi gituma tubagirisha interview none ico giti kiri kuyiki kritike na Yesu wenye baramukritika ngo wewe ngo uvuga ngo umwana w'Imana niba uri ibintu bamubwira ngo wicaranye n'abamaraya ngo kubera iki ariko arama none nta bandi bari hajya nyene bari kumwe n'abo bamaranyi ko batabavuga niba bavuga ko we yabari ko arabiki citegererezo rero nanje kritike zije camenya ahubwo ati ye shetani rega na mu vyonzi yari ya kawaida kuko umuntu yigamiye nta noma abafisi kaze bakunzi ba K9 TV mu biganiro byacu biganiro aho tubama interview twagiranye n'abantu batandukanye abaririmbyi abahinyanyuzi abagira tugene tunaturiya kuno mwanya rero turi kumwe na GN ndakuramukije cyane ndabaramukije cyane ni impore cyane gose nguwe neza umwami wanje Yesu Kristo ni byiza gose GN n'umunsi tuje tuganire kuri byinshi bya gusa kandi byo byiza udutanguje utwakirije akaririmbo kamwe keza mu mutwe wawe uducishirize nibaza nta kibazo na vyawe ni jambo ritabora ubu ndicaremwe gisha gukayangana ni wo mugabane wanje gusa na vyawe ni jambo ritabora ubu ndicaremwe gisha gukayangana ni wo mugabane wanje nakisime mwimwe na Kristo ubu sije nkiriho ni Kristo murije Imana yashimye kuba murije Kristo murije ivyizigiro vy'ubwiza jewe nawe naco dutanyama na niciteze kubahoma pa 205 boy GN mu ndirimbo indimbo zawe aragira ati mbega kuki mwese nko kuririmba indirimbo za gospel jewe gituma ni kubera umuntu yizera neza ko umuntu akwiye kurimba ibintu yizera kuko indirimbo ni kintu novuga iyo mpaye definition y'indirimbo ni expression mushaha kandi vyuzuye mu mushaha nivyo bisohoka mu kanwa kwijambo ry'Imana bivuga kandi niko binameze umuntu ajya avuga ibintu vyuzuye muri we so je nashimye kuririmba gospel kuko nizera yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana nzima kandi nizera yuko ico namagari wano kuri saru gushikiriza novuga ivyiyumviro vy'Imana aribwo butumwa bwiza cyangwa ijambo ry'Imana cyangwa ariyo good news inkuru nziza ku bantu bose ndabicishije mu muziki donc muri talent fise Imana yampaye cyo gituma ndirimba cyo bita entre parenthèses gospel kuko gospel niyo good news nyene umuntu uvuze ko aririmba ikiri ku mushaha mbega ku mushaha wawe nyene ajya amajambo ni yapfa niyo inspiration yiwawe cyangwa araba nibindi bikora baba hirya no hino novuga yuko kenshi ava nyene mu mushaha ko mushaha abahuzuye ijambo ry'Imana cyo gituma niyo hageze muri interview cyangwa mu biki ijambo ry'Imana riguma ridudubiriza ntaba ari ibintu nasomye mu gitabo nkaca nza kuririmba ni ibintu bizamuka uko biruzuyeyo novuga yuko mwe muyeranye nuko ijambo ry'Imana rivuga yuko mwe ngo n'abarungira wa mwitsazo zarabibutsa azaranyibutsa ayo majambo ko abasanzwe ari muri jewe kandi nkuko mba nabaye umwana w'Imana muri jewe nyine abahuzuyeyo amajambo yayo kuko niko kameremere kiwanje novuga rero niyo abayuzuye indani kandi baza tunahuye no mu bundi buzima busanzwe ababizi barazi basanga ariyo nyine ariko arazamuka ubutumwa utangura ubona kubushikira abantu neza bwakira neza cyane gose kuko ijambo ry'Imana rivuga ko mwe ari we yemeza abantu nuvuga je ndatanga ubutumwa kandi burabashikira neza cyane gose kuko baravyumvica mbere yuko kuririmba atari ibintu mba nakunze nkaca ngenda kuririmba na karere kiwanje ni talent yiwanje hamwe ngaca ndayikoresha ko bwicubaro cy'Imana uvuga abantu baravyumva kuko ikini yari cyo wasigiwe abantu baravyumva urashobora guhitamo gusa kutagikoresha kubwo icubahiro cy'Imana ibindi nyine ariko baravyumva rero uvuga hariho bibiri na karere kiwanje ndagasigiwe kandi na message nsohora ni yindi mwo niko kwizera kwanje cyo tuma
ubashikira neza cyane ya musanzwe muri no muri korale kwishengera bon oya jesi ndi muri korale gusa ndi artiste ariko ari muri Gigi Sound ni novuga ni gisata cyo kuri eglise cyo muryango wacu muri eglise wacu muri GGC je nanje ndi umwe mu ba artiste bari muri Gigi Sound ariko sindi muri entre parenthèses korale mba sindirimba misi yose basi kujya bavyita kwaya umuntu yumvise umuririmbyi wa gospel cumenga no kuja muri korale kwishengera kugira afashe abandi gutazira muri kibite canke ahandi biba biri ngombwa oya singombwa nka je ndi umuririmbyi wa gospel ariko sinja mu kwaya kandi ni muziki wanje wumvise ubutandukanye n'urya ni kuvuga ubwami bw'Imana ni bunini ya cyane rero je side wanje ni y'abartiste ni kuvuga nka karorero nk'ahantu Fizo yo bariko araririmba naje no genda kwaririmba kandi umuziki uvuyemo arashaka kwinjira mu iwanje ni kuvuga style ahantu dupenetra cyangwa ibikoresho nkoresha talent nkoresha side yayo nico kimwe n'izindi z'abandi bose buri kurumva urumva arashaka kuririmba naje nkaririmba ni kuvuga vibe cyangwa iki abari zimwe sico kimwe na kohali ariko na cyane cyane rero gutuma buri ko bari kubuca muri uwo mudiho cyangwa iyo style nibwo buca buza kuba ijambo ry'Imana sino style bawumva nyene atari cyo kimwe n'irya kohali ucugira uti jewe nta kibazo ndashobora kuririmba Nazimana mu ndirimbo ziwanje ntiyo ndaja muri korali cyane gose kuko niho namagariye en fait si ibintu napfuye kuvyuka umunsi umwe ni umunsi umwe nyene Imana yarambwiye ati wewe nariko ndaraba indirimbo ya Shagi muri Odela Disichogi Imana yarambwiye ati wewe kawaida uyu mudiho n'uwi wawe wa dance urawufise sinabige ndawuririmba ariko harazamushije ati urabishoboye ariko kubicishamwo donc amajambo yiwanje ngo vyahereye nje tuma karere kiwanje ndakaze exactement sishobora ngo jene wagiye ngo aririmba muri korale kanako ya kabisa mbega iyo ngingo yawe ntaba yakira ukundi nk'abamwegeranye abagenzi bon ingingo boja abanzi barabizi barabitahura kuko kandi mu buzima ifo kubaho ibintu wizera urizera ukatura kandi ukabibaho je rero ukwizera kiwanje baragutahura niko kunabemeza yuko ati jene kabisa kana karere kiwe ntiyasigiwe muri korale ariko yasigiwe ahantu specifique hanyene bituma ngiyeho naho bwa ati ari dimanche ati present mu mwanya w'iwanje nyene uba wiyisa amavuta yabo ariko arakora abayisa kuko bivanye nako karere kabisa niko karere kiwawe mbega wavuze ko uri muri Gigi Sound biroroha ko mega muri abastare abaririmbyi benshi abastare benshi aba Eden Banga ba Landry ba Noraske bose muri kumwe biroroha gukorera hamwe Ego twe biroroha bivanye n'ukuntu uburongozi bwacu natwe bingene tuba dusanzwe twakira ijambo ry'Imana ko ijambo ry'Imana niryo dushingirako mu byo dukora kuri donc kuri eglise cyangwa muri Gigi Sound rero biratworera gukorana kuko twebwe cyambere dushira imbere n'urukundo turashira imbere urukundo support y'umwe n'ubundi kurabiza ahantu arabastari nyina bari inyenyeri niniya ko zaba zigonganira mu kibanza kime entre parenthèses mu bwenge bw'abantu birakreye ingorana ariko twebwe ahubwo bituma na cyane cyane tubonana nk'abafrere ijambo ry'Imana nk'abavukana mu jambo ry'Imana nyuma umwese agakora ushoboye kimwe agafasha uwundi uko nyene cyo gituma usanga bitworohera cyane gose kandi tugafata n'imyanya yo gusangirira hamwe nyine nk'aba brother ndibaza nahagaze no kurondera amakorabo biroroha ego biroroha nyine urumva muri bwa bumwe nyine twe biroroha hagati yacu cyangwa outside hose usanga ari bon ni ibintu byoroha cyane kabisa nk'ubu Gigi Sound uremeza ko hari ikintu yagufashije abo bandi muri kumubwira ati aka kantu nakavanye muri bana bagenzi banje turi kumwe muri Gigi Sound bon ego cyane kuko je avance nigeze mba kuva ntanguye kuririmba sinigeze mba ndi ahantu shobora kuba ndi kumwe n'abandi ba frère navuga gute bona rigeze rimwe ariko ntihari genre nka Gigi Sound ari ahantu twakira ijambo rimwe ho twarahura rimwe nko muri H4 twarahura dusanze turima twahurira namwe twasohora ikintu cyo twakorana ikintu ariko ahantu amakoraniro tuba turi kumwe mardi dimanche n'andi ma service yo kuri eglise tuba turi kumwe hama kandi tukaza kurima novuga n'ikintu gishasha cyambere ngovuga nk'umuryango rero experience bivanye n'umuziki abari nk'umuryango ngovuga kubuzi ko ari abandi bantu novuga entre parenthèses musangiye izina umuntu aribaza ati mbega GN araririmba indirimbo zo guhayagiza no kunaza Imana indirimbo vuba twitwa kwitega ni nkajyari yo guhayagiza no kunaza Imana bon je ndirimbo naheruka gusohora araheze nk'amezi 2 video isohotse yitwa IG cyari mu gishasha
hanyuma iyindi nayo kwiraza ko narahejeje gusa je yo sohoye indirimbo ndi mu kwisohora ndabanza nza kwimarangira nk'ukwezi cyangwa indi nka 3 ndiko iri kwiranyuzura ndiko ndayimedita kwa hanyuma ngaca ndayisora sino iri ready haro ni nandi ma collab y'abandi nivuga twakoranye bandonde tugakorana nazo ne ziri ready kuko iki ni nyene cyo gukora kandorana n'umwaka uri gutera ugenda guhera ya indirimbo rero barashaka kuyitega ni buri nko mu kwezi kuza ya kwezi kuza cyangwa ku kwezi umuntu yo kwibaza ati mbega ni kwera indirimbo imara umwanya munini kurayiyumvira mbere yo kuyisohora ya kuko je ndi wa muntu jambo ry'Imana rivuga ngo mube novuga abakozi badatetegwa batiteze gutetegwa rero jewe indirimbo ndeze ndayiririmba nenkwa kujya umuvuga butumwa abagiye kwigisha je indirimbo ndayiririmbye no igirira seminaire yonyene kajambo kose kaba karimwo mba ndi amezi yo kukigisha profonde mindani bwina ku buryo ntashaka gutetegwa nasohoye indirimbo nawo koranya papa shehe pastori bose bashobora kuba no yibigisha ikaja ku murongo nje duma ubutumwa imbere yo kubwigisha abantu banza kubwiga ko wewe ukabwigisha yapo aha makuru zo kora bwa rutubwiye ni twitegeza neza ego hara collab zikaze cyane ari imwe yitwa fire muriro narimbanye n'umusore yitwa Chada ego hari yimwe haro nindi undi yitwa Moses Brown yanovuga ko ni muziki ezo biryoshe cyane haro niyindi nyene taraherahera neza ariko babyitege kabisa kuba twarazi niduhusha ko nakarere kacu kandi aziko nabone babishingira intaye ego umuntu yaribaza ati mbega izo ndirimbo kuvugira zisohore nizishika kuri 3-4 uriteze kuzeregananiriza hamwe muri album mu misi bon kibazo cha album kwa genda umuntu akunda ibintu biri novuga biri perfect cyane kibazo cha album ndamaze igihe ndakiyumvirako ndiko ndiyumvira ko nzogikorerako natari kibazo kizoba coroshe cyane ariko izo nizoba zimwe album no kugira kwanza ama single kugira novuga guta abantu bamaze baje kuri standard babize umuziki ni nko kubaka etage rero ikintu kiba gikomeye cyane ni fondation fondation irakomeye cyane kandi kirazira kuyihendako hari umuntu yofata fondation agira yubake niveau 10 agaca afata niveau imwe akaba ari yashira munsi waba yihenze urumva kandi arashaka kwimva ati kumuntu mbone atabikoreye ati fondation irakaze kumbe niyo support niveau 10 kuvuga rero plus imanuka plus hejuru ivya gushira ko biza kuba bikomeye cyane rero navukayo izo n'indirimbo zikiko zirashaka kwanza umushinge kugira abantu bagira icizere kandi bizere ivyo bintu kandi bavyemere ku rwego rushimishije hama rero album ikiza system yaramaze kuba établi umuntu yumvije indirimbo za mbega nka wewe nyene zo uramaze ko nka feedback cyangwa abantu bazakubwira ati warakoze izi ndirimbo zaraduhezagiye cyane gose kandi rero batandukanye aba mama aba papa bana utwana dutoya twanka gufungura kubera ngo batadushizemo iyo ndirimbo utwana bakuze abo tungana ibishinga nayo byinshi kwe ndamaze kubona n'umuntu azariruka inyuma yanje mwibarabara mbwira ko ashaka kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwanje ko indirimbo zanje amaze kubona ibishinga nayo vyuma ni byinshi kuko kandi ndizera yuko sinitumye kabisa ego rero byiza cyane ariko kandi tugase ku buzima bwawe bwa misi yose mbega muri gospel turabona ni style bateye umuntu yokubaza ati mbega iyi style ajanye no muri revya gospel bien sûr style nyene benshi kuko baracari muri system ngene novuga entre parenthèses idini riba ryarabigishije rero je kuko nkujambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa namwe mu Imana nibo bana b'Imana rero je ndongwa namwe mu Imana rero kwambara birafatanya na cyane na mission ajya umuntu yambarira bivanye n'akarere arimo ubu mu maso nashobora gutera ikoti agiye kuduza amatafari oya nkuko umusoda atafata cyagenda yambara imayo agiye ku rugamba mu ijambo ya rero wambara sero n'akarere kiwawe ya kuko akarere urimo canke akazukora canke fonction office ifo kwijana n'ingene wambara kuko uri kurashikiriza abantu bararaba bakabona birajanye rero side yiwanje kuvuga mu jambo ry'Imana kujya nakubwiye imiziki yabagivuyemo video ikavamo nangiye yiwanje kajamo umuntu ntacagira next ngo umva rero ngo muradushire mu byari ngo by'abakizwa oya arabanza kwanza kumva ijambo kwanza ariko ki system kujambo y'Imana ivuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka the wise ijambo niryo rikiza gusa amajambo ahinyitse aratugumiye ubatugira neza neza oya nayo nyene arumvikana cyane ku
umuntu yashase novuga kuyumva kuko mvuga ubwenge bw'Imana kuko no mu jambo ry'Imana Yesu keshi yaravugira mu migani kandi jambo y'Imana ngo kugira ngo meshi bumva ariko ntibatahure ego navyumva ariko abakeneye gutahura bari bo bataro kuko ari abantu nawe bamubwiye 1 plus 1 ko ari 2 ashaka kumubwira ko ari 4 kuko ari ivyo ashaka rero ubona aho bamubwira ko ari 2 abibona ntaza kuvyemera Jiyene gusa ndibaza amakritike yo ntabura umuntu abona witeye kwafe yes ategerezwa akusuma kabutura erega kritike zitaje naguciriyemo kritike zitaje niho buri kurama kawaida umuntu aryamye nk'ubu muhira nta kuntu ugenda kumugirisha interview kandi hanye ni nyuma y'abantu benshi baryamye nce bari mu rupangu bazi gituma tubagirisha interview none ico giti kiri kuyiki kritike na Yesu wenye baramukritika ngo wewe ngo uvuga ngo umwana w'Imana nibaburi ibintu bamubwira ngo yicaranye n'abamaraya ngo kubera iki ariko arama none nta bandi bari hajya nyene bari kumwe n'abo bamaraya ko batabavuga ntibabavuga ko we yaba ariko arabiki citegererezo rero nanje kritike zije camenya ahubwo ati ye shetani rega na mu vyonzi yari akawaida kuko umuntu yigamiye nta noma bafise ariko kandi no mu ndirimbo ubu bashobora kritika umudiho bagakritika n'amajambo exactement yaba umudiho yaba amajambo cyose barakritika kandi barafite uburenganzira kuko twese umwese ntabaza aho umwe yatuma kandi na cyane cyane abo mu bwami ko ijambo y'Imana kawaida Yesu avuze ati ubwami bw'Imana buraje ubwami ntagira umuntu azo kwibaza ko ubwami ari ahantu ufate nkuko ubona twe turi mu muryango umwe wo mu bwami ubwami ni royaume nta bwami butagira imiryango kandi ubwami bugizwe n'imiryango rero imiryango yose ntibisa burya hoya imiryango mu bwami bwose muri republika ntibisa mu muryango wo kwa kanaga ngo bameze uku ngo cyane ngo bameze uku ariko bose bitiriga ubwo bwami rero ntibaba batahura gusa umuryango urumva naje nko mukamo n'ingene ndabikora n'akarere je neza gukoreramo kujya kuko nama nabivuze umuntu wo ku Kanyaru ashobora kugenda ikobero agasanga ntibazi nayo n'uwo muntu ari kobero ariko ugasanga nawe bari ko bakora akazi kamwe ugasanga bose nawe muri obere nk'akarorero wari ukukora iki ngawe kumva bose bakorera ikintu kimwe n'inyungu imwe rero nanje barashaka kuraba ikabacanga ariko Yesu Kristo niwe nizera ego Jiyene reka turangize ngiragura afite icubwira bariko gukurikirana abakunzi ba muri rusange abakunzi banje niko nababwira yuko ndabakunda cyane ni umuhungu wanyu umugororotsi wanyu umwana w'Imana nzima GNLFLS 205 kandi ngire ko ndababwira yuko ivyo twavuga byose birutwa nuko Yesu Kristo yaraje arabapfira kugira umwizera wese ntafere uba ariko habwa ubugingo budashira rero mwonyaragasa gose mukamwakira kuko niwe buzima ibyo tuvuga byose byo twokora byose byo tworonka byose ntibirengeye kuba ufise Yesu Kristo ibi byose ndavuga ko afise Yesu Kristo muri jewe mfise garanti yuko fise ubumana muri jewe so ko niko gajambo no babwira hama kandi nako nuko boguma bakurikirana K9 TV bagakurikirana GNLFLS 205 kuri YouTube kuko ibintu bishasha ibintu bikaze bishushe bindi biturira bivuye bwina biriko biraza merci sana cyane gose namwe mwakoze nego nuko bakunzi ba K9 TV twe kumwe na GN tumuganiriza kuri byinshi bijyanye n'ubuzima we umuziki uko naza no gutazira Imana ndetse n'ibindi bisanzwe mu buzima bwiwe nuko turashimira cyane mu ndayi mudukurikirana